munini nyanza kubatwara kubera ko byinshi byamaze kuvugwa ni ukuvuga ko je nta byinshi cyane ngira mpave ndababwira gusa nagira ndababwire juste ibintu nka 2 cyangwa 3 mbega byagenze gute kugira ngo payeje yirotube muri ibi by'ubutare ko hariho kugira ngo abantu benshi basanzwe bariko baravyibaza mbega ibintu byagenze gute icyambere nukumenya yuko payeje mu bijejwe harimo ugufasha urwaruka mu vyerekeye ukwitunganiriza ubutunzi n'akazi hanyuma sector ngiye ni sector nayo irimwo ubushobozi bwo gutanga akazi kugwaruka iyi ni cyambere gisigura igituma payeje yagiye muri ibi bintu icya kabiri nuko iyo kenshi nyene cyubahiro umukuru w'igihugu ariko aravuga yuko uburundi bufise amaminere cyangwa bufise ubutare abantu benshi usanga bariko baravuga ngo sivyo ugasanga ntibavyemera abana bariya kubera ko abarundi benshi bazi yuko ubutare ari inzahabu cyangwa ivyama gusa hariho rero ikintu cyari kijanye no ku recadrer psychologiquement kugira ngo abarundi babone finalement yuko hariho ibintu ubutare bwinshi Monsieur Rodeje avuye ngaha yerekanye ibiharuro bitandukanye byashizweko jewe nari mu nama iyindi yari yabaye nibaza ko ari mu kwezi k'umunani gutyo aho bari mwari mwagarutse abasanzwe bari muri iyi ntuze berekana imwimbo bashoboye kuronka ndibuka ko hariho igiharuro cyagumye mu mutwe wanje cy'umuntu avuga yuko mu mezi ashika kuri 8 yashoboye kuronka igarama 18 za cassiterite urumva ico kintu ni kintu gikomeye cyane ko umuntu ashobora kuba ko yimvye amezi 8 ahantu avuga ko hariho cassiterite akavuga ko yamurose igarama 18 byari ibintu biteye ubwoba rero payeje yaje kugira ngo ishobora kwerekana yuko hariho effectivement le potentiel minier mu Burundi ihari none ko ihari bishobora kugenda gute kugira ngo dushobore kuyimba naha rero hagiyeho ujya mugambi w'iminsi 100 en fait nuko bice byanka nashaka ndabereka nashatse kubereka ibitigiri uko bimeze amasite kuri site ingene bimeze ubu ivyo mu mezi 3 ibyashoboye gushoka harashoboye gushoka amatoni 166 ya amethyste n'amatoni je pense ari 8 ya quartz vert hama ejo mwarabonye hariho ubundi butare bwagiye amakontenere 15 kurajya mu kontenere 15 harimo amakontenere 11 avuye mu makoperative afashe mu mugongo na payeje bisigura ko mu kiringo ufashe ko kontenere imwe irimwo amatoni 26 ugacugwiza na 211 ucubona hanyuma ko kontenere toni imwe irimo ibiro 100 ucubona exactement amatoni paye amakoperative afashwe mu mugongo na payeje yashoboye kwimbura mu kiringo cy'amezi 3 gusa bisigura ko ejo rero abantu bagira bariko barimba bagarutse kuvuga bati mu mezi 8 twaronse igarama 12 urumva haje ikibazo ni kintu abantu benshi bategeza kumva icya kabiri nuko hariho ibintu byagiye biravugwa yuko payeje ije gukura abantu bari basanzwe bimba ubutare kugira ngo ibasubirize nyakubahwa mushikiranganje mu byajeje harimo ubutare yabibabwiye aravuga yuko leta y'u Burundi ntije gukura abantu bari basanzwe bariko barakora mu butare kugira ngo ibasubirize n'abandi oya no kugira ngo dukore muri transparence hanyuma kugira dukore muri transparence hariho base nuko hariho abantu mu mezi 3 bapatana kuronka itoni 1000 we nshaka kwimba mu mezi 8 ubwo ko aronse 100 urumva haba hariho akantu katameze neza ni rero byategerezwa kuba gukurikizwa bisigura yuko payeje ntije gukura abantu bari basanzwe ariko barimba ubutare oya abo tuje twebwe kugira ngo dufashanye mu kintu kijanye na encadrement yaba abantu bariko barakora maze umwimbu w'abarundi bose nabo nyene bimba barimo ushobore kwisununura hanyuma babivuze mbega dusanzwe dukora gute aba bajene mubona turiko turankadra n'abajene turiko dukorera ku matere asanzwe ari amatere amenshi ya leta
paeje itanga uburyo bwose bushoboka kugira ngo umugambi wo kwimba ushobore kuja mu ngiro. Urugwaruka rwari kururimba nta mutahe wundi bagwazanye atari umutahe ujanye no kwimba, baca bahembwa kuvyo basanzwe bariko barimba. Bamaze guhembwa umwimbu uca ushikirizwa amakontwari abigenewe kugira ngo ushobore kugenda ucuruzwa nk'uko mugize iminsi mubibona bikorwa. Aba rero n'abajene kuko ndakunda bivuga n'abajene basanzwe bariko barimba ku masite yabayidentifie kandi atamasite ariko arakorerwa ko n'abantu n'amasite mashasha abajene dutora tukagenda kuyimba. Mwarumvise mu nkuru muri conference de presse yejo nyene cyo yavuze ko twashoboye kwidentifia amasite 29 twimvye amasite 13 kugeza ubu. Hari amasite 16 asigaye nandi tuguma turondera asigaye kugira ngo dushobore gukora. Mugabo arashobora kuba iyindi ka y'abajene basanzwe bariko barimba mugabo badafise umutahe ukwiye. Ahanagira ndakivuge kugira ngo tucumve twese. Ntibisigura yuko amakoperative yose ariko arimba paeje ice ya finance ubwo buryo ntabwo yoroha. Turiga dossier kuya dusanzwe twiga dossier z'abandi bantu baje ni kugira ngo tuba finance mu mugambi. Gusa ico abantu bategeza kumenya urumva iyi minsi mike ndabimazemwo narabonye ko ari secteur igoye cyane kandi irimo ibintu byinshi. Bisigura ko koperative yose izoronka possibilité yuko ironswa uburyo bwa paeje. Umukontable n'abajya ba gestionnaire b'amasite bazokutegereza kuba baje bava muri paeje kugira ngo tushobore kumenya ingene y'amafaranga ariko arakoresha. Mbega agiye kugura ibikoresho by'ukuri biza gukora kuri site, mbega umwimbu twimbuye ungana gute, mbega uwo mwimbu twimbuye uteruja hehe. Ibi vyuko ari abona bigiye acambira ngo none ngo niyo ngo byaca bihomba ngo hari icyo muzosura kuza kutubaza ngo kandi ngo umukontable zo kuyiwanya. Nabwiye nukuvuga ko mutari ko muratahura igituba. Uwo mukontable ntaje gutuma ko bidahomba, aje kugira rabe yuko amafaranga mwasabiye igikorwa mwasabiye umutahe kiriko kirakogwa uko cyateza gukorwa. Hari kayido shati biravuga ko tuzogura ibipawa 50 mbega byaguzwe. Biravuga ko tuzogira forage y'amazi ko forage izoswara amafaranga ayanga nukunuku mbega byakozwe. Biravuga yuko kuri site hari abakozi 50 umwe ahimba 5,000 na karoro ntanzi. Mbega abayahimbo no munsi nabashoboye gukora kugira ngo uyu muntu azoba ari hajya ava muri paeje abariwe tubaza tuti mbega ibikorwa biriko bigenda gute. Hari ikibazo abantu bashaka kubisise kugira ngo dushobore kuraba ukuntu muri secteur tuduza umwimbu nije gukura muri secteur tuduza umwimbu nije gukura umuntu numwe ku kivi cyangwa kwiba amasite yaba nabariya kugira basubirize n'abandi. Ivyo sivyo baje gukora. Nibaza ko kubisigaye rero ikindi naco nagira mvuge paeje nitanga uruhusha wo kwimba. Nta burenganzira ifise ko gutanga impusha zo kwimba ugena mwimba hariya unibaho, nta burenganzira ifise. Bikogwa na ministeri. Twebwe turi muri encadrement, ishobora kuba encadrement technique igashobora no kuba na encadrement finance, hanyuma ikaba également na accompagnement kugira ngo turabe yuko ibyategezwa gukorwa ari byo exactement biriko birakorwa. Nta kuntu rero paeje yoza gusubirira OBM cyangwa gusubirire ministeri oya. Abana bariya barafise ibyo bajejwe. Twico tujejwe iyo encadrement technique bishobotse naho nyene hamwe na encadrement financier, accompagnement financier ku bajene bashaka kwimba mugabo badafise umutahe ukwiye. Hari haho twabibonye ugasanga tere yari sanzwe iri mu bibazo, ugasanga uwo muntu kwera yumvise ko paeje irimo aca inyuma kugira ngo aze kurondera kugira paeje yabi kigenda ngo nibo badutumye aca akubita bifurcation aca deborda aho yogiye frontalement aca deborda akaca yapariza ngundi muntu. Ivyo twebwe navyo turimo dukorana n'abantu bafise izo mpusha zivuye muri ministeri ibijejwe.
twe tugaca twaparesa nk'abantu baje kugira encadrement. Koperative y'abajeune dusanze idafise uburyo bukwiye turashobora kuraba ingene dushobora gufashanya kugira ngo abajeune bashobore kwimba mugabo wa mwimbu tukontorore. Muri ico gihe koperative ikorera kuri code minier. Niyaba kubera ko leta urumva bisigura ko hariho ko nuzenye dividende baza guha leta kuri bijya bisanzwe bitegekanijwe muri code minier, hagaca hongera hakaba no gusubiza amafaranga baronkejwe n'umutahe wa paeje. Kujya bisanzwe kujya dufinansa koperative y'aborozi b'inkwavu, kujya dufinansa koperative niko dushobora gufinansa na koperative iri muri secteur minier. Mugabo nkavuga nti ifo ko twumva yuko si automatique sugura ko uzanye dossier ya kwimba ubwo nyene ucuronka amafaranga muri appui financier ya paeje, kubera ko no mu ngwabo no muri industry no mu yandi madomaine atandukanye harabaho ukwiga dossier kugira tumenye réellement yuko ubu bintu ari byo. Hanyuma nkavuga ni uwo koperative bizokunda yuko aba finance na paeje hari yanyi makondisho tuzobabwira ajanye nuko dutegeza kuba sure yuko amafaranga yakizwemo na leta via le paeje ariko akoreshwa ico ategeza gukoresha. Hanyuma Jose no kwirwa ndabarangira nibaza ko ivyo byakozwe kandi ivyo abenshi bari baje kumviriza naza ko byamaze kuvuga. Abandi bashimiye ndabifuriza kuroranirwa no kubandanya dukora igikorwa c'icubahiro kizotuma Burundi bushika kuri ya hangiro bihaye. Murakoze.